Ngiki ikindi kimenyetso simusiga gishobora kukwemeza neza yuko konti yawe yamaze kuba monetize ariko atavyo waruzi. Mwari muzi yuko muri aka video nabaha ejo hari abantu bashika kuri 3 canke 4 bamaze kuronka monetisation atandatu bari bazi. Iki ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko konti yawe yamaze kuba monetize. Uri muri dashboard. Hajya hano turabira ivyo dukora buri ndwi aho Facebook iduha ivyo gukora misi yose kuwa Mungu. Musi hari ahantu handitse monétisation. Hakaba n'ahandi hantu musi yaho handitse profile recommendation. No musi hakaba ahanditse meta verified. Aho hantu handitse profile recommendation haba hari akaburungu gatangura gasa na vert. Iryo jambo ritangura naryo rya monétisation haba hari akaburungu gatangura no ko kaba kirabura kaba kagomba gusa nka kirabura. Ariko iyo wamaze kuronka monetisation ariko akaba atavyo urasetting akaba atavyo wari bwamenye uza gusanga haba hari akaburungu kirabura novuga ko kaba kirabura ariko imbere yaho haba handitse n'irindi jambo rivuga ngo you are not yet eligible, pas encore eligible. So ukuri wewe rero wamaze kurengana ya etape ya mbere twakora ukaba konti yawe main account warayihinduye ubu ikora nka page hajya wawe urubona hari abagenzi ubu hakaba hari followers. Bivuze ngo wewe konti yawe warayihinduye ikora nka page wemerewe gukora nk'umu content creator. Ariko mu gihe utarahembwa navuze ngo aho hantu hari monetisation haba hari akaburungu gasa nka kirabura imbere handitse pas encore eligible. Ariko rero we nimba warakoze ugakora cyane bya bintu Facebook dusaba gukora burindwi ugapostinga amafoto ukandika ugashirako ama video kujya nyine babidusaba gukora ugakora ugashira wewe uza gusanga warose monetisation atavyo waruzi uza gusanga hari akaburungu gasa na jone imbere handitse ngo your profile is earning money. Muri ico gihe ntuhangayike kubera muri iyo video nabahaye ejo hari abantu nasanze bararose monetisation bashaka kuri 3 canke 4 bahangayitse ngo mbega ngo fasha ndabisete. Sico gikuru my friend, sico gikuru kuko urugendo ruratanguye. Ego ni vyiza ko bisetting ukabishiramo kavyemeza bakakumenya kuko ucufyondamo ubwo nyene hama bakakwereka amazina yawe bakakubwira ngo yemeze uyashiremo neza ushiremo na date de naissance byose ubishiremo ko ari wewe. Hama hari na detail do payment bagusaba gushiramo ama detail ya account yawe canke ya PayPal bivanye nahuri. Aka kantu ukamenye neza bivanye nahuri kwari ahantu hari eligible. So ivyo rero umaze kubisetinga kakaburungu karaza guhinduka gase na play. Hama uko baza kuba bavyemera bakwemera bakubona ko uri active niko uza kubona gahindutse neza gasa na vert bavuga ngo your profile is earning money. So video zose uza kuba uri gushirako zitangura kubara uko ziriko zirarabwa. Ntuhave rero wihuta ndabona abo bantu menga bamaze kuba deséquilibre ngo babose monetisation ntabwo hariko amafaranga urotira ntabwo uja gufata ideni my brother. So ntabwo hariko amafaranga urotira kuko zijya video washizeko zari zo gutuma ukwiza ibisabwa babone ko byukuri kuri serie wifuza gukorana na Facebook ugakora ushira ko ibintu maze babiguhembera. Bijya rero zariko ziragukwiriza amasaha ntabwo hariko amafaranga uhavurotira. Ahubwo urugendo rwawe ruratanguye kandi biguhangayikisha ngo ntabyo urasettinga kuko sico cihuta. Ahubwo inguvu wakoreje kugira ushike kuri monetisation raboti byakunzwe nibihe nakoze gute ni kino kwa Meriora wizi nguvu kugira ngo ushikire lo minimum yo kurotira kuko nubwo ubu uri kurakora ntabwo haje ku $1 rimwe ngo rikanje kurirotira ntabwo haje ku $2 2 ngo rikanje kuyarotira. Oya hariho minimum ubwiriza gukwiza bakabona kuyaguhereza. Kandi akeshi iyo maze gushaka kuri iyo etape umenye kuri umuntu w'icubahiro muri Facebook baranakwironderera bakagutelefona byose birashoboka baka support ikakurondera mu gihe hari kitagenda neza babonye mu gihe wubahiriza ibijanye no gupostinga udapostinga ibintu by'abandi cyangwa udapostinga ibintu bivyola la societe. So wewe washitse kuri iyo ntambwe ndagukeze nawe utarayishika ko ushobora kwinjiramo ukaraba ukatubwira ati wewe wasanze ko kaburungu kari imbere ya monetisation gasa gute.
My brother, my sister, wageze kuri iyo ntambuko, felicitation, ariko urugendo ruratanguye, kandi ntuje gufata ideni ugira urotire ngo warose monétisation, ahubwo gwiza inguvu na kabiri ku vyatumye ushika kuri monétisation kugira ngo utangure kugiza amafaranga. Ariko kandi izo video zawe nibwo batangura kuziraba bakazikundiza wari warakoze bwa kera zagutumye ushika kuri monétisation, zishobora nazo gutangura kwinjiza amafaranga, ariko shirako izindi kandi ugwije n'inguvu na kabiri, kuko nibwo urugendo rutanguye kandi haragendwa.